kuipostinga hasigaye nk'imisi n'indirimbo yagiye hanze ngo Fernando ngo indirimbo canke igapostingira muri rusangi hari indirimbo ngo zasohotse ngo muri dosi biga bari muri business oya nta business none abakozi bahemba amahera y'abahemba bakora he ngo nurubuga rwo gufasha umuziki ndundi bacha bazana ibintu by'ama business ngaho urorengana gwakarorero ngo gufasha yomesi oya uzorajya mu jya mupetsi w'ubuhanza nige ari kuhari uje gufasha wowe ubonye wese umviriza kwanza uzojya mupetsi w'ubuhanza so indirimbo wanajya mupetsi w'ubuhanza so indirimbo wanza ubwaye gatabanza giye ubwaye gapetsi gihara nambari philosophy kama kari mikashi urakabona uzorabyo gasohoye indirimbo gasohoye indirimbo amakava amacomics n'ibiki umuntu wabo si umuntu wo hanze bagenda gufasha umviriza uko wafasha umuntu uko wafasha umwana wawe cyangwa umwana mwene wawe none kubera iki ko wafasha umwana wa Murundi reka nakubaze uzurabyo Akeza net inkuru iri update mbi apana nziza mbi y'umusani barayaka kuyipostinga bibaye mu gatondo dufate 10 z'agatondo 10 dimati saa 4 nta minota 40 cyangwa isavyo yari bidaciye kuri Akeza net yo ni inkuru mbi yo gucafuza umusani urumva mugaba ari update inkuru nziza ivuga ku musani kanaka niba ari hanze bamutumiye canke yasohoye indirimbo nziza canke yakwije umuriyoni w'amavyuzi urabona bibaye nka saa 4 z'agatondo bagenda kubipostinga saa 10 canke nyuma y'imisi 2 sizi ko maze kubibona ibyo mwabiboneye ko yantwari kandi naho nyene sabaririmbye bose bijya ntwari yonyine byanyarutse n'ahandi yo nta bindi ngana gwakarorero uheruka kubona D1 kuri page ya Akeza ryari bashobora bafite amakimbane bashobora bafite amabifu yiki D1 sumukozi Fernando sumukozi nani boy sumukozi ubundi ikinyamakuru nya abakozi ba Akeza net bamaze bitaho umukozi wari umuziki ndundi ariko arakorera umuziki ndundi none Fernando Melanini boy D1 n'abandi uzubarabe basohoye indirimbo rayana na 3 jours Akeza net rabiposting dosi bimanzu uzurabe scripper dosi bimanzu bitawure kwanzi cyangwa 90 umviriza kuno kwibona sani mani tuzi Akeza net shira mu maboko urumva kandi batari under management yabo urumva muga basohoye ikintu direct kiba kigiyeko barafise ukuntu babitaniye ubucuti bwahe kandi vuga ngo yije gufasha umuziki ndundi irafise abifasha niyo yifasha basho yobashobora none umva yifasha umuziki ndundi gute ifasha bishoboye reka nayo nyene sibya hatari bishoboye ahubwo Akeza net ukuntu imeze ugiye kuyaka promotion urumva ugiye kuyaka promotion ni muri umwanya ntibishoboka urumva mugabo babonye ivyo washaka ubigezeko bacha bagusunika kandi wamaze gushika bacha bagusunika none yo ni promotion babaguhaye nene wewe dost ijya ni brand nini na ma brand nini nagenda ari none manzi tawore kwanza umusani wabo ariko arashika ariko arashika none muhinga manzi bakubita hano umwaka numwe aramarayo umwaka nuko mukwire none wewe mumize nkaye mumaze imyaka ingana gute uri kura ndabira uva music bajya bamwe imyaka ingana gute kugira ngo batere imbere sadubye amaze imyaka ingana gute kugira ngo atere imbere umviriza bizamuzi byose bataratera imbere ubu ibintu byose by'ububiri update biri update biriruka cyane iterambere ririruka kubiye ubundi umuntu asharirimba indirimbo imwe bahita indirimbo yawe man umviriza none Orege yate imbere ku ndimbo zinga navuga raputo ngaho ngaho mukibengo icyo mwarokore ntimwarusiza ibirozi mukarusiga ibirozi mukarusiga ubundi ko ari umusenyi wasanga yari umusani wa Akeza net nawo nyine ari muri gwa rukande none bayagishigikira baragenda bakazima nyine ega Akeza net ishidatahura mani yibaza ko ariyo ishobora kumanaginga muri gare tubyeyeho ariyo ishobora kumanaginga muri gare tubyeyeho batazimira umviriza brother kubaza ko rika satu batarahenuka satura gazohenuka oya satu bano satu ni kingu muziki none mwe batera hera we ntabyubona manekana na satu bireke bya satu bitu Fernando ni abantu bashoboye kuvuga ngo Fernando ngo yataye indero yotindero gute yavuze ikiri ku mutima man yotindero gute yavuze Akeza net ntimuzasuye kumposting none aho bataba postinze igihe bakwiza ama million views umuntu okay barabipostinze ndavyibuka bahaci imisi ariko urumva ko bataba postinze bariko barakora ibikorwa Fernando yatangaje agomba gukora indirimbo yitwa Bizu Melanini boy yatangaje agomba gukora indirimbo yitwa Uri Sweet ariko haje bijya bintu ijya voice ya rugurube yo rugungurwa bakacha bamuhanika iganiro mani ngo uvuge ngo usigure ibintu vy'ijya voice nabo nyene babonye ko ari ibintu atari ivyo icyo ni kinyamakuru ciyubashe gamani ivyo wihebera ba promoter ngabatwegwe abantu bavuga amajambo atazumviriza ariko ugiye kumenya kwanza nta muhazo baho ngamenyane n'abantu bose ngo bikunde bashaka bafite amakimbirane umviriza abantu jewe Akeza net ndazi ko ifise uruhara mu gusenyura abapeti bamwe bariko barazima kubera Akeza net urumva mugabo je ntangorane reka dukore dupambane uravyumva Fernando yarababwiye ati bro Akeza net ntuzosubire gupostinga ikintu canje kandi nzobitwara kandi nuko nyene nibazo nasubire yabahaye gasopo fresh hamache twabiko Fernando azoca henuka bamupostinga ubundi ho kangahe
ko bamupostinga aguye mu bisanga gusa ntagiye kuzima tayari azima gute Fernando uyu numwanya wiwe reka ukoreshe nimba ari abatuke avuga ikiri ku mutima mu gihe bigishoboye kumenya abantu benshi genda guhayisa magazoshaka mu kwambera gifise izine yo 1 is your boy Dosti Buja the public boy ni kuri as one media nkuko bisanzwe guys must kari jewe namanda bazane update news zikoze ya trending hano muri Buja Flavor uyu munsi ndabazaniye update ziri ku mwanya kino gihe imbuga zahiye ama page ya Facebook ama TV online yahiye bimwe bidasanzwe bitumwe n'umusore DJ Fernando imbere y'ivyo byose reka tumanze dufate amasegonda 30 twunamire intwari y'Imakamba guys reka kwanza tunayirabire gatoyi intwari y'Imakamba yafiriye ku rugamba sivyo none guys abyita kumusezera aha uyu munsi rero nabazaniye update zimeze gute uyu munsi kuri kamera mfise director Lestin niwe yanzanye imbere ya kamera mbya ati Dosti ewana hari umuntu mbonye umengo ntandira afise ngoma ndakuzana imbere ya kamera ubisigurira abantu sigurire n'impamvu ibi bintu byabaye Lestin ijambo ni gwawe uduhayo makuru nyine Mugi ibi bintu byagenze ubundi ntibisiguritse umuntu nkujya kubahuka urubuga nkarujya mu gihugu umuntu nkujya umusore akarengera uruntu rwakujije ba certificate batamenya YouTube cyari cyo wabona kujya mu biti amakuru nkaya Fernando DJ Fernando ushatse kuvuga ko atagira indero cyane ntande ragira ubundi hari ibintu bisobanutse umuntu yafashije baso wawe kiraziro ko umwuzuko umuhangara gahangara sogokuru gute bro kera turazi neza yuko Akeza nende yafashije ba Satbi ba Big Fizo bro ibyo urabizi Akeza nete yafashije ba Satbi ariko niyo yagomba kugaruka kubasenyura kandi oya ariko urabizi niyo yagombye kugaruka kubasenyura sogokuru ategeza no gufasha umwuzukuru wiwe bro reka ndagwa karorero sawa reka kwanza mayenso ibintu Fernando yanditse hama ndagusigurira harejo kuri page ya Facebook yanditse ati Akeza nete igihe wirova muzika tubasaba promotion hayo mwaduhaye ariko ntaco twahombye kuko nabo mwayihaye nta ntambwe badusumvya abariko aravuga nde scripa aho nigeze avuga Satbi nta wundi muririmbyi kino gihe Akeza nigeze fasha Satbi udeme yego canyoye kera tuko tuvuga ubu ntaco harabayeho tuko tuvuga yeye acha yandika ati notez bien izina Fernando rigarutse kuri page yanyu ataruhusha gwanje nzobitwarira vuba muraronka ikete ryo kubabuza gukoresha izina ryanje merci sawa uwo ni Fernando abwira nde Akeza nete dufata ko ari big brand ariko ifite uruhara runini mu gusenyura umuziki ndundi hano mu Burundi bro Akeza nete niyo iryamiye umuziki wasenyuwa bro reka ndagwakarorero man urabona Akeza nete wabona uzurabe Akeza nete ifise amacakubiri adasanzwe bimwe dasanzwe amacakubiri ntabwo ntinya kubivuga ko je nta promotion je nta Akeza nete zogenda barondera ngo ndabakeneye kubufasha bwa promotion canke ibiki ndavuga ukuri kujya kwa Fernando aravuga kirenganira bro aravuga kirenganira Akeza nete ifise amacakubiri amwe adasanzwe urabona nka Fernando uzurabasohoye indirimbo Akeza nete genda kuipostinga hasigaye nk'imisi n'indirimbo yagiye hanze ngo Fernando ngo indirimbo canke igapostingira muri rusangi hani indirimbo bazasohotse muri Dosi biga bari muri business oya nta business n'abakozi bahemba mahera y'abahemba bakora he ngo nurubuga rwo gufasha umuziki ndundi bacha bazana ibintu by'ama business ngaho urorengana gwakarorero go gufasha yomez oya uzurajya mu gihe mupetsi w'ubuhanza nike ari kuhara uje gufasha wowe ubonye Yesu umviriza kwanza uzajya mupetsi w'ubuhanza so indirimbo hano mupetsi w'ubuhanza so indirimbo wanza ubwaga gatabanza ubwaga petsi gihara nambari philosophy kame kari mikashi urakabona uzurabyo gasohoye indirimbo gasohoye indirimbo amakava amacomics n'ibiki umuntu wabo si umuntu wo hanze bagenda bagufasha umviriza uko wafasha umuntu uko wafasha umwana wawe cyangwa umwana mwene wawe none kubera iki uko wafasha umwana wa Murundi reka nakubaze uzurabe Akeza nete inkuru iri update mbi apana nziza mbi ko y'umusani baranyaka kuyipostinga bibaye mu gatondo dufate 10 z'agatondo 10 dimati saa 4 nta minota 40 canke isavyo ari bidaciye kuri Akeza nete yo ni inkuru mbi yo gucafuza umusani urumva mugabo ari update inkuru nziza ivuga ku musani kanaka nimba ari hanze bamutumiye canke yasohoye indirimbo nziza canke yakwije umuriyoni w'amavyuzi urabona bibaye nka saa 4 z'agatondo bagenda kuyipostinga saa 10 canke nyuma y'imisi 2
sizi ko maze kubibona ibyo mwabiboneye ko ya ntwari kandi naho nyene sabaririmbye bose bijya ntwari yonyine byanyarutse n'ahandi ho nta bindi bintu akarorero uheruka kubona D1 kuri page ya Akeza ryari bashobora bafite amakimbane bashobora bafite amabifu yiki D1 ntawo bimenye D1 sumukozi Fernando sumukozi Nani boy sumukozi ubundi ikinyamakuru nya abakozi ba Akeza net bamaze bitaho ubu ngo twari n'imikino muziki ndundi ariko arakorera muziki ndundi none Fernando Melanie boy D1 n'abandi uzubarabe basohoye indirimbo rayana na 3 jours Akeza net rabiposting dosi bimaze uzurabe scripper dosi bimanze witawure kwanza cyangwa 90 umviriza kuno kwibona basa nimani tuzi Akeza net shira mu maboko urumva kandi batari under management yabo urumva muga basohoye ikintu direct kiba kigiyeko barafisukuru babitaniye ubucuti bwahe kandi vuga ngo yafije gufasha umuziki ndundi irafisa bifasha niyo ifasha basho yobashobora none yumva yifasha umuziki ndundi gute ifasha bishoboye reka nayo nyene sibya hataye bishoboye ahubwo Akeza net ukuntu imeze ugiye kuyaka promotion urumva ugiye kuyaka promotion muri umwanya ntibishoboka urumva mugabo babonye ivyo washaka ubigezeko bacha bagusunika kandi wamaze gushika bacha bagusunika none yo ni promotion babaguhaye nene wewe dost ijya ni brand nini na ma brand nini na brand nini maze tawore kwanza musani wabo ariko arashika ariko arashika none muhinga banza bakubita hano umwaka numwe aramarayo umwaka ngo mukwire none wewe mumize nkayo bimaze imyaka ingana gute uri kura ndabira music bajya bapfa imyaka ingana gute kugira ngo atere imbere satu byamaze imyaka ingana gute kugira ngo atere imbere umviriza ibintu byose bataratera imbere ubu ibintu byose by'ububiri update biriruka cyane iterambere ririruka kubiya ubundi umuntu asharirimba indirimbo imyaka bahita indirimbo yawe man umviriza none orege yateye imbere ku ndimbo zinga nabo garaputo ngaho go ngaho mukibengo cyo mwarokore ntimwarusiza ibirozi mukarusiga ibirozi mukarusiga ubundi ko ari umusenyi wa Sanga yari umusani wa Akeza net nawe nyine yari muri gwa rukande none bayagishigikira baragenda bakazima nyine ega Akeza net ishidatahura mani yibaza ko ariyo ishobora kumanaginga muri ngare tubwiyeho batazimira umviriza brother kubaza kweri ka satu batarahenuka satura gazohenuka oya satu banje satu ni kingu muziki none mwe tera hera we ntabwo manekana na satu bya satu bitu Fernando ni abantu bashoboye kuvuga ngo Fernando ngo yataye indero yotindero gute yavuze kiri ku mutima man yotindero gute yavuze Akeza net ntuzosubye kumposting none aho bataba postinze igihe bakwiza ama Emilio views munani okay barabipostinze ndavyibuka bahaci imisi ariko urumva ko bataba postinze bariko barakora ibikorwa Fernando yatangaje agomba gukora indirimbo yitwa Bizu Melanie boy yatangaje agomba gukora indirimbo yitwa Uri Sweet ariko haje bijya bintu ijya voice ya rugurube yo rugungurwa bakaca bamuhana ikiganiro mani ngo uvuge ngo usigure ibintu vy'ijya voice nabo nyene babonye ko ari ibintu atari ivyo cyo ni kinyamakuru ciyubashe gamani ivyo uhebera ba promoter ngabatwegwe abantu bavuga amajambo atazumviriza ariko ugiye kumenya kwanza nta muhazo baho ngamenyane n'abantu bose ngo bikunde bashaka bafite amakimbirane umviriza abantu jewe Akeza net ndazi ko ifise uruhara mu gusenyora abapeti bamwe bariko barazima kubera Akeza net urumva mugabo je ntangorane reka dukore dupambane uravyumva Fernando yarababwiye ati bro Akeza net ntuzosubire gupostinga ikintu canje kandi nzobitwara kandi nuko nyene nibazo nasubire yabahaye gasopo fresh hamaje twabe ko Fernando azoca henuka bamupostinga ubundi ho kangahe ko bamupostinga aguye mu bisanga none ntagiye kuzima tayari azima gute Fernando uno mwanya wiwe reka ukoreshe nimbara abatuke avuga ikiri ku mutima mugihe bigishoboye kumenya abantu benshi genda guhayisa magazoshaka mu kwambera gifise izine izina rya Mungu kama happy face oya ndakubwiye izina rya Mungu shaka mu kwambere nzoje kujya bro wana Fernando akanyama ndamwinovora Fernando ni intwari mwidasangwa no mu muziki intwari twari tuyibonye iyo yarayikoze bro ari ibintu mwe mudasanga intwari nijya aho byari ngubara kumara ni terapa kapaka amiseri ari ibintu mwe mwitiranya amana hari ibintu mwitiranya rakese none reka ndakubaze bro umusani ubona Akeza net oya taga déplacement ngo ni intwari dahi urabaza ko bya ipeti byo musana mugenge ya ipeti by'ibirapere byo musana mugenge kweri ki Akeza net cyagiye gutora umupeti muri bya peti yo musana mugenge itore mu nago canke bajya abandi bapeti bajikyuniga abapeti bashoboye mugari kagenda oya amamvirize amafeke mu kampani ntujaniranye umvirize kitagiye gutora umupeti hajya mu sana mugenge bajikyuniga abapeti bafise lape y'ibisazi asa bamwe amafeke bishwe n'itabi reka kunyinjira mu jambo nindi ameze kuvuga kwitagiye gutora umupeti mu sana mugenge abapeti bafise lape z'ibisazi
urumva bajikyuniga Barihe. bamunago umviriza Barihe. ikagenda kuzana umupeti wa limikashi kubera abonye Barihe. ariho 6 mani iza ku munsi umwe mujya mu peti wa limikashi philosophy umutima yaje kuti umutima yaje kuri voice umviriza philosophy n'amari mayinite mara sinzi n'amari limite ujya mu peti ujya mu peti bati muramwanga ni mumureka yiterera imbere inga mu mwanya yabace ko na 65 uraho kumukomera yiti ujya mu peti philosophy n'amari marimikashi n'amari mamega n'ubu ntiwamumenye oje umviriza n'ubu ntiwamumenye umvirize mvuge hiti ujya mu peti n'ubu ntiwamumenye n'abandi baramuzi pa aho hose n'umubebe ibijya biririmbo vy'ihana hano mu barebo bivuza bakashaba bakashaso anonze n'indimbo zo kuvuza muzobikunda se ndababe bane babikunda mwana muzori indimbo ntiwamumenye namumenye nawe nzi enga batemwe gusa nazi ari abapetsi b'abakomedi bo muri Kongo basabya ngo ujya mu peti n'amari mari mikashi n'amari mamega ujya mu peti man kiyu satura yavuye ujya mu peti Stylozoff n'amari afise za 6 z'abakirungo izi zabaza wakera izi z'intwari zimva zihuhuta kumbuga umunsi umwe yo babe music bagiye bacino bagiye umviriza amara abose bagiye akeza neza Chelsea no yishikikira ngo rafise umusani ngo yoshobora gufasha bagatera imbere nibibaho nta umusani imani aduzana ibikorwa vyiwe akeza neti ntiragira ku rwego rwo kuduza umusani bamenyekane sirebo bijya n'ibinyamakuru bitangaza inkuru nyene nkaziyaza bakirungo ibintu nk'ivyo vyabaho akera abantu bakabimenya murapinga murapinga muzokwemera kwemeza nini mwemezwa ni uwa mainit nakanwe no kumabati ni wawe zo kumabavyo Fernando bro kino gihe je gushika mu kwambere ntiharenga 100% ndamuyikiye Fernando gushika mu kwambere ntiharenga izina rya mu inde Fernando ataragira kuzima fise naye ngabakome bizu ngabakome kosa kubwa petit hits maker hinge bro kazima mukura ninde yanka tekana umujamahari sisi umuntu harira amano wabona jewe mu bisanzwe je nta musani numwe mu Burundi mfana Stylozoff afise imodoka n'umwaka narama ringa amano mwabanda zo afise yo yikura he ko bakoma mu boostingira amavyuzi ngongwa ageze azotuma mugura characters ngapa ujya gafise hit hayana scarlet afise inde DJ Fernando yari nako nagakuye kwishika kuma avutana bige bigurube jewe ndaho umuntu arenganye umusani ngaha mu Burundi kandi Fernando abantu bakora mutahura gutari man Fernando bro you the one kabisa man uri kuravuga ibintu abasani benshi batinya kuvuga ujya mu peti cyo namukunda natinya kuvuga aravuga Fernando ariko aravuga ibintu abasani benshi batinya kuvuga umwanya warawukoresha ni nka kujya bro muri eglise baguhaye ijambo uvuga ikiri ku mutima ujya mu peti ni wafisi ijambo utabesha ujya mu peti asumbye abanyama bifese Kotara yuba ukayibwiye je akeza neza gushika nisa mona mpoze bifose baramunze nzobaniga mwese bifose ari musi bamvamu bifose mu dekone none kweki none akeza neza ko bigira bamesha baradekona bifose ura bazozi mu munsi umwe ndo mpoze gakanga nana wakene none bifose afise imbuga ziwe zishika kure none bifose afise amacha rega na Fernando afise imbuga none siyo yabaye gasopo Fernando afise imbuga ziwe ari kwije bro ashobora guposta ikina abarundi bakarara babimenye niyo mpamvu akurikirana abantu bangana gute uri bakurikirana abantu barenga 180 bro kuri YouTube abantu barenga 100 Instagram ko baramukurikirana mu bundi abantu bangana gute mu Burundi miliyoni zingahe Burundi turi miliyoni zinga 13 none shawumba ufise abantu 100 miliyoni 13 nta nirobo utekane cara wige ayica tekane bro reka nakubaze mari none DJ Fernando atemera umva ko afise hiti kubika kubera twebwe ko tuzahimta amanyama none bro akeza nitushigikira wisunze iki irakazi yakomeye ifite imbuga zihagaze none Facebook yabi ni hagaze pace ya none ihagaze kana kubwiye mu musani badugije nuwa umusani badugije akiri ku mwanya ni ugeri ku mwanya none ari ku mwanya asubira kudara za mayinite hari ni wamwe umutaye yakuru uburofa je banje sima nkuru uburofa enga mutema characters abacagati kwa muziriza jewe ndo watu manje jewe nta musani numwe mfana ngaha mu Burundi nta musani numwe mfana nta musani numwe mfana je fana oya je fana ibikogwa ariko akora fresh Gabriel nakora inde fata umuntu no hazije ndimo zivugiza ye ziye ndimo zari mikashi nibazivuze hebande
ahantu azova mu maboate mu mabarakazi ngaho ine nta makuru ufise oya nta makuru ufise je na connection yanje yamayugure 24/24 ujya mu petsu ubu nari gikunzi yagifise narabasubire mu marikashi akeza nete nibakeneye kumufasha nibamuha umutahe asubire kudandaza ibintu vya rimikashi aho akeza nete nizo bimufasha rero umwamurenda unumustai ni brand ambassador wantuze wa Paris Saint-Germain ko nawe yari yambaye ubujezi bwa Paris Saint-Germain muri show ubu ni brand niyo bakorera niyo bakora ngo daraza mayinite ubu ni brand yabo by'uburofa ntakunda abantu ubu yatakaza ngo mayite ya sense ubu ni brand arabamamariza manzo gitahure yamamariza hawe bede nkujya haraharaza yamamariza ku magripe ya komoga sakugara mu bantu hit ya wapi Stylozoff yo kwamamariza ndi limited yahe yo muri Uganda pana yo mu Burundi yo mu Burundi Kemu petara komeye mani umviriza akeza nete numa utarakwira akeza nete nibiri ufise yigo yumvira ko yofata DJ Fernando ikamushira hamwe na nuya mu petit mainite namba yi philosophy n'amarinde ikamugereranya na Fernando bro ivyo byose nibintu iri kwirihenda ko akeza nete yakubwiye dosangubwiye umviriza urabona duharura imyaka bamaze mu muziki yose urakora byumva band urevye muziki wabona bamaze niburi nk'imyaka ibaye mbeke nk'imyaka 8 oya nta 8 ntishika uravyumva ibazoro umuntu avuye mu DJ akaja mu muziki ibyo bintu babimenye biba bifite neza unavuye muri limitere arimo atango tuyinite nta n'umwaka umwe amaze igihugu kiramaze kumumenya ushobora abantu bangana kumaze reka igihugu kukumenya ibintu mujaniranya igihugu kukumenya ntibishabisigura ko mu star nojya mpetse ijya ntwari yo muntu uze yimakamba ntibamumenye ko yarapfuye ibaziye bagumyeho bose igihugu kukumenya n'ibintu bisanzwe kandi kukumenya sikuvuga ko ucuba umustar ngo ushobore ngo kuganza abandi cyangwa kirungo ntiyaba umustar kirungo ni kirungo none kirungo umwohura wewe muramusa ijya ntwari gute mbwira umuntu atamuzi nga hariho 6 reds zimeze nka ziyaza ba kirungo arizo ziyaza ba scripa zaba philosophy zaba mega bari mikashi baba bari mu yari muri repo zijya nizo 6 zaba kirungo rero abantu mwige gutandukanya ibintu hit ya Fernando niyo guhera muri Wirova Music uduga buke buke gushikaho uba wigejeje na support nimwe yabayemo yakeza neza ingati yajya nyene tayari fini bro ni isama ntabwo ni isama birahagaze yabihagaraye hinga bayozi nkoni yicumega kutemwo bizu urabe indirimbo umupetsi yo u Rwanda rushumike kumurundi w'umucanga nta burofa umucanga mwebwe mushobora urya mupetsi owa yegamiye yegamiye ko umuntu na sevende tayoshobora DJ Fernando ni big brand abamukunda kuri .com ngo ni big brand abiaterera dumeshima bazeshima impamvu twomuha iyo mvire muri Afrika yose niyo mupetsa akoresha indirimbo na .com telefone mugabo zikajya hit iyo mvire umupetsa arinze akora nka ziya clip za ba Diamond ujya mupetsa abafise Afrika yose mu maboko iyo mvire akoresha indirimbo telefone mugabo ikavuma igafata hit abantu bakayikunda bakanayitamba no mu mixtape zikajamo kandi yakongera telefone ubwirizo zagiye tayari ni samara aho kumutira amajambo we ntumwe nambari script n'abari microphone ama clip kwa erare ntaho zishika n'amabusi gusa y'ibisatsi nko kwa we n'umuntu yayikoze warayibonye tayari hiti niyo nyene nabonye erare je gora erare ndamukurira nabonye erare yabiposi tayari warayibonye nta karakatera guteye abakunzi ba Azwan TV abakunzi ba Dosti Buja man jewe Fernando nta kosa na rimwe ndamubona bababeshe nta kosa na rimwe ndamubona kosa kubwa Fernando ahubwo yubahwe ariko arashikiriza ibintu abasani benshi mu Burundi batinya bro hari abasani benshi byase ko bariserura baratinya ati ndashobora kurikocora ugasanga Akeza nete ngiye kuyaka support abakunzi ba Azwan Media ibi bintu avuga murabishigikiye reka tubaze abafanzi Ferdinand dosumviriza mange mpeze kuvuga mu babazi Ferdinand je ndamushigikiye 100% urumva bro ndamushigikiye ivyo yavuze nivyo ntakeneye ko bamupostinga nta support yabakeneye kuko ntayo bamuhaye kera kicirondeza ubu yaritoye Fernando wariwe Ferdinand wariwe uba n'umuhitmaker aravuga ari kijana umuziki ni wa uyoboye nibatekana abayobozi inkoni y'icuma nta ni foto nimwe yiwiwe akeneye ko bazosubira gupostinga nta na felicitation akeneye yo kumwifuriza ngo yakwije umuriyoni ntavyakeneye Akeza neteze muri postinga script wanyu na una zosubira kuronka umuriyoni aho kuye kashi wanyu aho kuye nivyo ari byo twarabimenye asubira kuronka umuriyoni oui kosa kwa aho kura he
agwa atevye gusura ubu ntavyo gutereshaje indimbo tuzobwiriza ko atuva gusura ni modavyo nari nk'ibintu zoncago itaguciyeko abandi zobacako bene wanyu zobacako n'ubudege ki aho bazonmete muravyumva dosi ntaje ngaha twese koke je nta musi Akeza nta muntu muteye kurikirana nta musi mu twagwa ikiganiro ngo shavuze nkuko mugabo no musi je ndashavuye wallahi uravuga ko Fernando afise ikosa ryo kuri Akeza leta nini yahangaye badahangagwa eka niwe rugungu man je wallahi ndagiye ukwene ko nawe yazotembagara uko nyene akunze bazonmete ngaho nge dosi buja ibintu mwaraza by'ubufarofa bitabaho